Bakunzi ba Malengo Media turabaramukije muraho neza hano muri kumwe na Latifa Mani no gusaba yuko imbere ko tangura ikiganiro ugira like, subscribe and share ukanasigana commentaire bivanye no kuza kubona ikiganiro cyitwa Life in Chapters tukaba ari ikiganiro zo hora tubazanira abantu bakora imirimo itandukanye mu buzima musanzwe aba entrepreneur uyu munsi twagendeye ukora imirimo bitwa couture canke gushona impuzu mukaza kumviriza inkuru yiwe ukuntu yaba inspiré gukora iki gikorwa mu jeune akiri muto mubane natwe muri iki kiganiro gushika ku mpera yacu muze muraza kugira ivyo mwizemwe muraza kugira ivyo mubonye mu byinshi bitandukanye welcome muririmvyi nta kintu kiryoshe ngo gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo vyanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kubaha ivyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge quartier Gikizi kujya gatandatu hepfo ya lycée municipale Kamenge aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 canke mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records ije nkinyishu y'umuziki w'Uburundi. mwiriwe neza Mwiriwe muraho neza nitwa bande yitwa Ingabire Nice Naomi na Ingabire Nice Naomi mukorera he ngwera mu myaka bigambere kuri 11e avenue Naomi ndiko ndagerageza kuraba ndabona yuko mukiri bato ukiri mu jeune nyimba atari kinyegezi ko mufise imyaka ingahe mfise 20 ans mfise 20 ans warahejeje amashuri canke warize amashuri yego narize ndi muri university university murakoze cyane Naomi ntitubimenyereye ntitukunze kwibona abantu bize amashuri akageza kure bakora umwuga wo gushona couture. Okay, imbere yuko ndanashika kure mbega couture yanyu yitwa gute? Yitwa ENG Couture. ENG Couture kubera iki wayise ENG Couture? Kubera ni abréviation y'izina yacu genre non si abréviation ni zikando mezambe ENG Ingabire. Okay. Birangiye. Naomi nkuko nagira ndabaze ntidukunze kubona cyane abajone bahejeje amashuri bacanke biga bari muri université bakora imyuga nk'iyi nigiki cyakwinspiye uvuga ati bako ko imyuga hari ni myinshi cyane yo gukora cyane ku bajone gute wisanze uri mu mwuga wo gushona wabikuye kuki qu'est-ce qui t'a inspiré muri byose kugira uvuga ati jewe Naomi ndabona yuko impano yanje canke don yanje ari yo gushona? En fait, nahoraga ndabikunda kuva nkiri umuto ariko bon avant c'était pas possible que je me lance dans ça. Muri 2023 je me suis dit pourquoi pas d'ici sommet que j'apprenne très bien ngene yo gushona neza. Puis je me suis lancée dans ça. Uramaze gushona impuzu zitandukanye? Uko ushona impundu zimeze gute sometimes shona amatusi ibikwembe ya style africaine amashakoshi z'abakobwa canke z'abahungu style tu vois comme la mode c'est la mode okay mushona muri style ya mode okay murakoze cyane Nice Naomi est-ce que mu gihe uri kurakora umwuga nk'uyu abandi baje abagenzi bawe famille yawe bavyakira gute? Bo bavyakira neza n'abagenzi bawe bavyakira neza yari nkashaka kubwira ati Naomi ko iki kuri ibintu nka biriya wagenda ugasaba muri biro akazi barabikunda wala inspiration c'est la mode ni cyane Nice Naomi Ikindi kibazo mfise murabona mugiye mukora akazi kuko ubonye vyitwa yuko mu Congereza bavuga ngo you are your own boss. Okay kuko urikorera nuzi ngo nkora guca ngurisha kuko unye ndihemba sivyo? Est-ce que Nice Naomi
abandi bakubona gute ubwo ntibakwitwa boss lady Naomi usamira neza alors que l'argent de mon business c'est l'argent de mon business je na rien à faire sindi mu boss ariko urashoboye kwifasha ico ukeneye cyose wakironka ego navyo cyiza cyane sinda mu boss lady cyane me mugaba hugeze imbere ni hetse ego ikibazo ngira ndababaze canke ndakubaze ni kibazo gisanzwe gihari mu buzima busanzwe abantu benshi barakunda guhura n'izo ngorane cyane abakobwa a pretty girl like you ego en fait mu gihe uri umukobwa kiri mutonya urahura n'abantu abahungu hariho abahungu bakubwira ngo nzokwitaho nzokugurira buri kintu cyose wumva ushaka hari abakubwira ati Naomi kariya kazi ukora mera nk'ugahagaritse sibyo hanyuma jewe nzokwitaho uko nshoboye kuri wewe hari bigushikira canke bigenda gute mu gihe ushikiwe n'ibintu nk'ibyo nimba ravyo bitaragushikira ni sawa muganye mba byagushikiye woshobora kugupartager experience wabibonyemo ibyo bintu byamaze gushikira ariko je sinoreka akazi kanje parce que ni ikintu c'est ce que j'aime nimba si je suis en couple avec une personne s'il m'aime réellement ategereza kusipota nani business yanje baya kumbwira ngo ndabireke kubera iki why chanda mumbwira give me the reason why nza kubireka si c'est valable bon même si c'est valable non j'ai mon akazi kanje parce que je fais ça par plaisir c'est ce que j'aime na muntu numwe aza kumforsa ngo non fais ça non est-ce que hari nk'ahantu wamaze guparticipa kugira werekane ngo impuzu ushona zimeze kunoku nko mu event kanaka nda exposa na hamwe maze ku expose ariko namaze kugira amashooting y'amavetement et puis je poste ça sur mes réseaux sociaux pour abantu babone si une personne ari intéressée acha nyandikira mu gihe mukeneye outfit zimeze nk'uko murashobora kumubwira mukamwandikira afisa ama réseaux sociaux atandukanye araza ko yababwira we nyene tuko ndabereka je namaze kubona za mbere ngize za mbere impunzi akora ni impunzi ishaka kumera nk'iyi wambaye okay ane na je kwirabasha iragukwira ni ego ikandabirike nkenya muzo afise hano iyi nyendi baza iyi ego iyi ni kimono pour hommes et femmes ego n'abamama barashobora kuyambara canke abakobwa nkora ndayibona aba cane abantu bakora ama mode aba diaspora nibo bakode impuzu zimeze guca murazibona yego iyi nyewe yambarana nakaja nagasenge nagaye nagatop agashap ego murabona afise ubwoko bwinshi bw'impuzu ashona kandi ndabibutse yuko ziri muri kote ya mode murazibona ukuntu ziba zimeze ego ziba ari impuzu nziza cane zinzo kwambara kuri plage ego muri intéressé murashobora kumudiaminga mukoresha ama réseaux sociaux ayahe n'ayahe mukoresha Facebook TikTok Instagram na WhatsApp ku mazina ayahe aye Nana la blonde Nana ego iyindi ni ENG Couture ego no kuri TikTok ni ENG Couture ego Ingabire Nice Naomi turaryohewe cyane ni inspiration ku ba jeune nahora mbona abantu bashona ego bakiri bato mugabo apana kuko nk'ubu nkawe wari kuvuga ati there is a lot reka mbo mu influencers par exemple urumva ko nivyo bihari mu minsi cyangwa mu kuri video ariko urabona ko watoye ikintu kizoko amagihari kuko hariho talent z'expira sinari talent mugabo niko novyita hari ibintu vy'expira mugabo ko warafashe ikinaho uzoba uri umusaza ibi bizobandanya kandi nongera ndagufelicita cyane
nongera nsaba n'abandi ba jeune mubone yuko ibintu byo gukora ni byinshi cyane muri ko murabona economy turimo si nziza cyane abantu bari muhira ni benshi batariko barakora ubuzi abahejeje amashuri ni benshi hari ibintu byinshi cyane byo gukora tangura business yaba aho impano yawe ihagaze ukore nawe ureke kwicara kuko urabona nk'ubu unye mu mwanya atari ku ishuri ariko arakora ni byiza cyane rero kurondera ico mukora kugira ngo natwe tubashe guteza imbere igihugu tubashe guteza imbere Burundi tubashe guteza imbere ugaruka Burundi bwejo kuko n'ubundi Burundi buhagaze kuri twebwe rero ndagushimira cyane Ingabire Nice Naomi kuri ndabashimiye cyane gose kandi courage je nshaka kumva mu myaka 5 iri imbere uvuze ENG gutyo abantu bose banika amaboko ati uye turamuyo niwe ashonera abantu bo muri Balenciaga Dolce & Gabbana bavuga ngo trust the process niko ndaye trust I'm trusting the process mama murakoze cyane kandi n'Imana izibaje imbere mu bikorwa byose mukora hari ibindi bintu wowe ukora yego aya mavuta il y a de Nani, l'huile que je vends, que j'ai créée, il est expansive post mist. Na mafuta yo kushira mu mishatsi et sur la barbe. Akuzi mishatsi? Et okay. Et la barbe aussi. Okay. Murakoze cyane ndabaye intéressé. Nawe ngene ni wowe uyakrea uyikorera. Yego. Sayugura. Nayo wewe nera uyikorera. Wow. Uvuze wawe kubera yuko c'est très touchant nakotweko azi umujana afite 20 ans akora ibintu nk'ivyo byose bikubere icigwa nanje bimbere icigwa umenye yuko akazi uhawe n'abandi ntikaba kari permanent byiza nuko wokwiga nawe gukreya ubundi buzi kuko nkuko nayivuze ubuzi ni bwinshi kandi dukeneye guteza imbere igihugu uteye imbere ateye imbere n'Uburundi buzaba uteye imbere sivyo ego ndagushimire cyane kandi Naomi mwakoze cyane kuduha akanya kugira ngo tubakoreshe ikiganiro mwakoze namwe ego murakoze cyane bakunzi ba Malengo Media ndabasezera ndababwira nsubira kandi kwibutsa ndababwira ati mugire like share ntimwibagire kandi gukora subscribe kuko ikiganiro nk'iki sugikeneye wenyene wowe uragikeneye babo muvukana baragikeneye abagenzi baragikeneye abantu bose barakeneye kukibona kugira ngo nawe bafashe mu buzima kumenya yuko kugira ico ukoze mu buzima ziba ari byiza gusumvya si byiza ko minsi yose wama uri widepanda ku bavyeyi ico ukeneye cyose ugisaba abavyeyi nawe urakeneye kugira ico ufashije abavyeyi aho tu murakoze cyane kandi mugire subscribe nkuko nabivuze muzamukoze cyane tubashimire kandi mwakoze kubana natwe gushika mu mpera y'ikiganiro ciao turabakunda cyane muririmbyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu umva rero inyishu ibibazo byanyu yabonetse Malengo Records ni studio nshasha ije kubaha ivyo mwari murindiranye igishika tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking voice recording mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru turakora kandi ama publicity voice over dubbing na sound tracks kubakora amareresi dukorera mu Kamenge quartier Gikizi kujya gatandatu hepfo ya lycée municipal Kamenge aho benshi bita Limika mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 canke mutwakure kuri 66 21 21 39 Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi